hari nko mu saa 4 kirenga nk'iminota nk'ibiri gutyo hanyuma twari dusanzwe turi impande y'urugo nyene twicaye impande y'urugo hanyuma bo tuza tubura polisi baje bariruka ninko bashika bavuga ngo fata ngo nawe nyene bashasha batangura kurasa bararasa amasasi menshi abantu bari bako bararengana hari bari ko barataha hari bari bahejeje bavuye ku kazi bariko batahimuhira bose bagwa hasi bamwe bagwa mu feregi abandi barabarasa barakomereka hari abiritse bakomeretse ntawuzi uko bangana hanyuma baguma barasumanya muremure nzi kumengo yaravuye kugura ikintu ku botike hanyuma yumva amasasi acanza arabangira ku botike mu botike yari yegereye aho iyo atelier baturiye yarayihiye hamabona umuriro avuga ati ninashikirwa muri botike ndazigirirayo aca sohoka ahunze baca musangiye ari baca muhosha baramwica none kaye mu bisanzwe atari iyo atelier ni atelier de couture abantu barabakoresha mu masalo ministre n'ibindi bintu harimo ibintu byinshi cyane hakaba nakandi kabare kari impande kitwa ku Muhuza nako nyine karahiye clôture yarahiye hose kushikaho hashikirwa n'intebe cyo twasaba ahanini nukuri umutekano hunganwa n'abapolisi s'abanyagihugu kuko nta kuntu uvyo kumvikana ingene umupolisi yoza ariruka arasa akarasa umuntu atagira inkoho yofuma amufata hama kamubaza amubutungana akabashikiriza ubutungane sukucishika wica none uco menya ngo umugizi wa nabi n'utore umugizi wa nabi ninde ko turuca tubona ra polisi ugushika no mwabonye abapolisi nibo bari ngaha none ubabajije ubona bavuga iki nta nakimwe kubera bazi ko ari bo babikora byose